amavirisi muri telefone yawe arashobora gutuma telefone yawe idashobora gukora, bigatuma iyo winjiye muri application ituguruka, WhatsApp yawe ukaruka message ntigende, Facebook ukaruka message ntigende, ugasanga kandi ufise amamega kandi ufise connection byuzuye. Guys, amavirisi niyo tugomba tufashanye kuri uno mwanya. Amavirisi ukungere tushaka kuyakuramwo telefone igahema, application ariyo WhatsApp canke Facebook canke YouTube bigahema. Ivyo byose reka twerekane ukungere dushobora gufuta amavirisi ashobora gufata izo application. Guys, ndakwibutse yuko ino channel yacu ya YouTube na page yacu yitwa Technology Ferina Media PC Mobile. Rero nurubuga kwigisha ukungene umuntu wese yoshobora kwitunganiriza application canke telefone yiwe hama bigakora neza. Guys, karibu ndakwereke ukungene bigenda. Ntibigoye, biroroshe cyane gose, biroroshe aho uri hose wabikora. Guys, ucuza uraza ukaraba application yawe ya parametre muri telefone yawe ukayirondera. Nk'ubu jewe guys reka ndayirondere application ngiyi namaze kuyibona. Urayibona ngiyi, iyi application turayisangiye na wewe imeze ukunyene nawe bitameze ukunyene. Uraba application iba yanditse ko parametre mugabo umuzungu yatunganije ino systeme Android, biri semblable, ni bimwe usanga imeze nkuko nyene. Guys, ucuza rero ukinjira ngaha muri ino parametre murabona jewe uru rupapuro yariyo page yanje, ubona ko yamaze kuguruka. Ucuza ukarondera ahantu handitse ngo gestion et notification, notification et gestion bivanye na telefone yawe ukoresha. Jewe guys nkoresha telefone ya marque Oppo, ni telefone ya marque Oppo urayibona. Nawe nimba ufise Tecno ntibyanka, canke nimba ufise smartphone ya Galaxy kubandanya n'izindi nta ngorane, byose nitujambo tumwe tukaduhura. Rero guys, ijambo curondera urondera ijambo notification et application. Utarondera iryo jambo ucurondera irindi jambo ko jiva na telefone, hari indi usanga yanditse ko ngo gestion d'application. Jewe guys reka turabe jewe icyo nza kubona kuvuga. Guys, kuri no rupapuro urabona ndi ngaha ndabona ahantu handitse ngo barre de notification. Aha ntihankanga nkuko nababwiye, navuzemo notification et d'application. Aha ntihankanga, ni kuvuga aho ndarengana nkaduga nkaraba. Ndabona ahantu handitse ngo application ngapli. Urabona ndabona ahantu handitse ngo appli ngo lance en parallèle. Aha nayo nihandaba kuko simbonamo gestion d'application ubye notification d'application. Urabona guys ndabandanya nduga, ndabona handi handitse ayo ngaha handitse ngo gestion ngo de téléchargement. Aha nayo ntihankanga, no kuvuga hasiho ndacarondeza ndondere notification d'application ou bien gestion d'application. Urabona guys ntayo ndose, no kuvuga canza nkarondera ama parametre. No kuvuga iyi parametre aba ari nini cyane, telefone uko yabimeze kose ibirimo ibintu bitandukanye, mugabo keshi turusanga dusangiye amajambo amwe. Guys, je ubundi ko ndarondera rero notification et d'application ou bien gestion d'application. Kugeza ubu reka ca ninjira ngaha kuri autre parametre. No kuvuga parametre yawe ni wayinjira urafise uburenganzira bwo gusesangura ka telefone naciba uri kuragenda urabandanya usoma utahura ubona iyo uri kuraja. Guys, rero ntibigoye, reka twinjiye ngaha muri parametre. Umaze kwinjira guys murabona rya jambo ndashobora kuza nkariraba ngaha, ndabona memoire hama gestion d'application. Guys, iyi gestion d'application niyo rero jewe nkoresha. Iyi marque yanje ya Oppo impa iyi gestion d'application. Na wewe urashobora kuraba nuze telefone yawe
kungene uzohora wifutira amavirisi. Rero amavirisi ninjira hanyene guys canza nkafyonda kuri gestion d'application, no kuvuga ya application yose agize telefone murayabona uherenga kuri appareil photo, ukaza nga contact, gestion d'officier, Google, kubandanya nkabandanya nkaduga nkabona WhatsApp murayibona guys. Rero ngomba ndabigisha ukuntu ufuta, kuko application zikunda kuba intambamyi abantu dukoresha ni WhatsApp hamwe na Facebook. Rero ngomba ndabereke ukuntu dushobora gufuta Facebook, aho nza guherukira kuri iyi Google Chrome. Iyi Google Chrome na mu cigisho nigishije yesterday, no kuvuga niwo muvyeyi w'ama application yose usanga ukoresha muri yo telefone yawe, muri ino telefone yanje niyo muvyeyi wayo. Yirakomeye rero, no kuvuga iyo iganze Gmail biba vyanse, kandi mise à jour ntibikunda, mise à jour y'ama application nka Facebook ntibikunda, mise à jour ya application WhatsApp ntibikunda, kandi iyi idakora uza wumva ngo ndukira WhatsApp yaheze, uza wumva ngo Facebook yanje ntigikora, kubera iyi guys nzobigisha, nzoyisigura ko we gusa ukomeze unkurikirana, ugire suivre, ugire na subscribe kuri YouTube, ugize suivre kuri page yacu, bituma uguma ubona amanu zenye ivyigisho vyose biguma bica kuri ino channel na page yacu. Rero tudatevye reka ndabereke ukuntu dushobora gufuta. Duhere gufuta amavirisi ari muri no WhatsApp. Ucuzuka yugurura guys, weje kuyugurura reka ndaberekere amavirisi ari muri no application, kandi benshi turashika no hantu mbwa ntitumenya ivyo ari vyo. No kuvuga amavirisi nayo twita amakashi ni tujya tuntu twose uzuravuga, ni zirya message uvuga, ni zirya message wandika, audio n'ibindi amavideo bice biza biraza biristoka ngaha, bikaza bikaca biza ngaha bikiyegize gita bikigwiza inshuro n'inshuro. Wana ngaha dufise 28.00 guys. Aha jewe mfise amavirisi atari menshi cyane, kubera iyi application irinstaye mugaba sindiko ndayikoresha. Ndaza kubereka kuri Facebook, ngo macende beka kuri Facebook ukungene muza gusanga yadugije. No kuvuga iyi 28.00 kilobyte nino, no kuvuga keshi ubonye ikintu giharura mu megabyte nico aba ari kinini. Reka rero tuyafute ano makashe kugira bikunde application icihema imere neza, na phone ibandanye inyaruka nkuko mubona inyaruka. Aha nuko bavyitwa nko kumesura telefone, kujya umesura impuzu. Uca uza rero ngaha ukagira ugafyonda ngaha guys, ucuza ugafyonda ngaha. Aha murahabona handitse video cache, canza nkakorako urana guys bice bihinduka guys. Aha no kuvuga ukuntu yakiraharura ama 28 ariko ifise 4.00. No kuvuga amavirisi urayahanagura agahera mugabo aheramwo ntagumaza ari 0, keshi iraharura. Naho yoza ari 0 uvuye usubiyeyo ubwinshi itangura guharura, ariko ivyo ntibigutera ivutu, nuko telefone yawe uba wamaze kugishira hehe ku mwanya amavirisi akagabanuka, kandi iyo application igakora neza kubera abagize video cache. Rero no kuvuga reka turabe indi application kugira bitahurike. Guys, iyi application ndayikoresha cyane gose. Iyi Facebook ndayikoresha, kandi nawe ndabizi urayikoresha. Iyi Facebook niyo iri kwicata kandi maye nkoresha, bituma nza gusanga yene ifise amakashe menshi. Guys, canza nkafyonda ko ngaha. Guys, urabona na yene ntifise amakashe menshi kubera nari mpegiye kuyifuta mu mwanya. Reka turabe ya application yindi ya Google Play, yose sindafuta, aho muza guca musa usanga nayo ifise amakashe menshi. Guys, kimwe megiye kubabwira ifise amakashe angana na 6.16 megabyte. Ndabibutse yuko ari nk'ama 6000 kilobyte nkuko twari twasanze hari 28 kuri WhatsApp, 28 n'ibindi bibandanya. Hano cyo usanga ari 6 megabyte. No kuvuga megabyte ni nini cyane kuri kilobyte. No kuvuga
1 megaoctet égale 1000 kilooctet, aho bugize convertir ni kuvuga imega imwe ingana ibihumbi by'amakilooctet. Rero no kuvuga izi ni nyinshi cyane, no kuvuga iyi na yene kutiriduza umwanya mbona itangura kuganda nkingira ko bakambwira yuko bidakunda kuninjira kandi amamega uyafise bimeze neza. Rero guys, ucuza wewe umaze kuza ucuza ukagira video cache ahaza guca hahinduka haze ibindi biharuro bibonekane yuko ubifuse, no kuvuga ni nka supprime video cache, ni nka supprime. Rero guys, canza nkakorako nkagira video cache. Guys, wow, aha amavirisi ndayakuyemo. Aha amavirisi ndayakuyemwo. Guys, urabona yuko ngaha haciye haza ngo 4.00 kilooctet, ni kuvuga tuntu duke cyane, ariko ni kuvuga naho tutava ngo tube 00, ni kuvuga aha hariho 6000 kilooctet, ariko ubu afise 4 kilooctet. Urabona yuko hari itandukaniro. Rero ya cache yanje nayafuse aha application iba ihagaze neza. Guys, ndeka ndabashimire sino barambira, no kuvuga mwese mwakurikiranye iki cigisho. Ni icigisho gikomeye cyane, ni icigisho gituma telefone yawe imera neza, ni icigisho gituma telefone yawe idashobora kuguma igandaganda. Ni waba ufise n'ikindi kibazo ushobora kuba umaze guhura nacyo muri telefone, urashaka kutwandikira, urashobora guca muri commentaire, urashaka kuturungikira message kuri page yacu, urashobora kututelefona. Telefone ya WhatsApp iriko ngaha kuri channel yacu, no kuri page yacu ya Facebook. Izina ni Technologie Filina Media PCE Mobile. Ndakwibutse ko wogenda ugize subscribe kugira bize bikunde uze urabona ibindi. Ugire subscribe, ongere ugire partage n'abagenzi bawe bahamenyere byinshi, kuko uza wumva ngo telefone yanjye ndakwandikira ngo ntibikunda. Umugenzi wawe nakubwira uko uzoca umubwira ati raba ufute amakache muri iyo application, nimba ari ya WhatsApp, nimba ari ya Facebook, nimba ari ya YouTube, ugasanga akubwira ngo ntacyo nkibona, nimba ari Instagram, nimba ari YouTube, nimba ari Twitter, murayibona. Nukuvuga telefone yawe izoba ikeneye yuko uyigirira icyo bitwa supprime de virus, zinya ni virus. Sawa, rero turabashimiye, turabakengurukiye. Commentaire yanyu turayishaka, ivyumviro byanyu turabishaka, ndetse n'ivyo mubona twokongera ko mu buhinga mu byo mwifuza turabishaka. Ciao ciao, umusi mwiza.